TV. Mimi naitwa Dr. Ipiana na nimekuja Burundi. This is my first time kuwepo Burundi na nimekuja kwa ajili ya Inganji Festival. Festival kwa ajili ya waimbaji na wote ambao wanatamani kumsifu na kumwabudu Mungu na kumwimbia na Mungu atukuzwe kutokea Bujumbura, Burundi. Yeah. Ni kitu gani wanaweza ngojea kutoka kwako? Hiyo swali ni gumu kwa sababu tunapokuwa tunamsifu Mungu na kumwabudu hatu expect kutoka kwa mtu. Wote tunapaswa kuleta ibada zetu kwa Mungu mmoja. So we have audience of one. Tuna mtu msikilizaji mmoja tu ambaye ni Mungu. Kwa hiyo ninashauri, ninawaita waimbaji wote na watu mbalimbali ambao wanatokea Burundi tuje tukusanyike pamoja tumsifu Mungu. Na tunapokuwa tunamsifu Mungu na kumwabudu, anasema anaketi katikati ya sifa za watu wake. So tutakapokuwa tunamwimbia na kumtukuza, akija kama mfalme ataponya, ataokoa, ataganga mioyo ya watu na watu wengi wataokoka na tutaona utukufu wa Mungu katikati ya maisha yetu. Asante sana. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Karibu wacu. Ego, wakoze cyane. Ego meze neza. Cyane namahoro. Ego, ku bantu batabazi mwitwa bande? Je nitwa Chance. Nawe urivuga? Okay. Abakora bijaniranye. Yes. Aratinye kumvuga. Naje nitwa Ben. Ben na Chance. Yego. Namazina abiri akunda kugaruka kenshi mengo aza afatanye. Yego, nabira ariko agize umuntu umwe. Nabira agize umuntu umwe turi couple niyo mpamvu tuvuga Ben na Chance. Ben na Chance. Ego, karibu wacu mu Burundi. Cyane murakoze pe. Ni bwa mbere mushiti Burundi. Oya, so bwa mbere. Bwa kenshi. Twembi bwa kabiri. Muri mwe bwa kabiri. Yes, karibu wacu mu Burundi nibaza ko muje mu gikorwa cyo kuvuga ubutumwa niko gizoba ryari niko citwa gute kumbure abari kwa dukurikirana mu no mwanya ushobora kumenya. Yitwa Inganji Festival. Kizoba ku tariki 4 concert muri Life Center. Life Center, yes. Ku tariki 2 hazoba soirée de gala. Ahizabera mwunganiye ni festival ya ifise ama activity agera kuri 4. Yes. Ya mbere yari guhuza aba businessmen n'aba artist baganira uburyo bashobora gukorana. Kandi nibyo aba artist barakeneye abagwizatunga n'abagwizatunga nabo barakeneye aba artist. Yes. Ya iyo ngiyo yararangiye ku tariki 28. Hama iyindi zoba ni soirée de gala izaba ku tariki 2. Hanyuma iyindi ni worship like never before izoba ku tariki 4 izobera hara kuri Life Center. Hama ku tariki ngira ngo ni 8 hazoba iyindi ya workshop y'aba artist. Ya niyo event twajemo ifisa ama activity atandukanye. Ni benshi bakora twikirana mu no mwanya bo kwitega iki kivuye kuri mwigwe babiri comme couple kandi baza kugira ngo mwe couple hama muce mukora igikorwa kimwe nibaza ko ari umuhamagaro w'Imana. Ni iki kintu kwitega kuri mwebwe? Bitege guhimbaza Imana kw'imbaraga nyinshi. Kudafite ubunebwe, uzubunebwe? Uzubure kudafite ibintu bya uvumengo siturimo. Ibyo wa muntu umenga aragwaye, umenga ameze gute afise ama grippe afise guhimbaza kudafise ubunebwe. Uvuze guhimbaza kudafise ubunebwe cyane umva ko hari handi hantu mwavuye. Ijambo ryagufashije mu buzima kumbure ryatumye utagira ubunebwe mu gikorwa cy'Imana niri. Umurimo wese wakoze ku giti cyanje. Umurimo wese wakoze urakomeye ku buryo ntagira ubunebwe ndi kumuhimbaza. Yes. Akeba mu gutumira rero kwa dukurikirana nakaje mushobora kubabwira. Twababwira ngo Ben na Chance twaje kubera abarundi. Yes. Turabashimira bwa mbere ko batwizeye bakadutumira ariko kandi abantu aho bari hose mu makartier bazaze kuwa Mungu kugira ngo dufatanye duhimbaza za ndirimbo zose zimwe dukunda kuririmba Yesu arakora n'izindi nyinshi duhimbaza Imana vraiment muze dufata umwanya duhimbaza. Ego bon mu kwibutsa cyangwa guhamagarira ko dukurikirana bumve bagiye muri ya mood za ndirimbo zanyu mu barimbi basikaririmbo kamwe gusa. Ijambo rirarema jambo ry'Imana rirarema Mufasha ngwibeshe ivuze irabikora rurema niryo zina rye. Yes. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Ego, murakoze cyane. Murakoze cyane. Ego.
Vibes TV.